Angeli uvuze gute? Simugutse ndamuto. Uvuze gute Angeli? Neza. iri kofi bitewe n'uburyo wari uriteyemo ryari rigera ipima kilo 1.6 iyo rishikira umubiri w'uyu mukobwa ubuzima bwe wari ubushize ku iherezo guhana si bibi ariko iyo umuhanishije ishavu bizana urupfu iyo wishe umuntu muri ubu buryo itegeko riraguhana kandi iyo riguhanye riguha igihano mukwiranye sinshatse gutabara uyu mukobwa nk'uko muvyibaza ahubwo nshatse gutabara mwese ntuzahongere niwongera naho uzokoreka ivyeyi okay. Okay, that is good. Ubu niho mbonye ko ibyo ukora byose ujya mutamari wakosha. Angeli, I want to ask you something. Wowe ntujya mutama muhuriye kuki? Ntaniki. Ntabwo nari ndoriye gusubya ko twarengama tukaba inshuti bisanzwe. None ubundi ko ari mwakobwa mutiyubaha. Byagenze ko tuganira ubucuti n'ujya mutama. Buri muntu wese aba inshuti n'umuntu bivanye n'icabahuje. Hari ababa inshuti kubera ko bahujwe n'akazi bakora. Hari abandi baba inshuti kubera ko bahujwe n'inzoga. Uwamasaha menshi umara muri ino nzu uyamara mu cyumba cyawe. Ariko jewe na mutama amasaha menshi tuyamara turi hanze kubera ko akazi dukora. Kuba twirwana na mutama vyampaye amahirwe yo kuba inshuti nawe. Kandi kuba inshuti nawe ntabwo ndavyicuza kandi nta nubwo ari kutiyubaha nkuko bivuze ahubwo je ndabonamo umutima uciye bugufi kuko ntabwo ari buri mukobwa wese ubishobora. Abatama nk'abariya mwe mubona karabo gutereranya ariko je ndushirizaho kubiyegereza ariko mwe batereranya. Ni Angelizi canke ni jini yakwinjiranye? Madame yahora ambwira ko ugayana ariko sindabibone ariko musindavyiboneye ariko ndabonye kibigutera. Ariko Brighton mwe amajambo yose mvuze nirihe jambo mvuze ritumye mbwira ko ndakugaya? Angeli, witonde. Baby, are you here? Ndananiwe.
icyo mvuga nshima umukiza wanje Yesu tuyiyamirize tubahinyure kuko inyigisho zabo zigayitse aho kubaka barasambura turondere ko bishoboka wiyigire hirya niyigire hino na cyane cyane ushyira imbere amahoro n'umutekano. Karibu. Mahoro mutamu. Mahoro. Murameze neza? Eko turameze neza. Hama nitwa Mr. Khan ndi Umurundi. N'abandi musaza w'umudamu abangaha. Uri musaza wa Benita? Yego cyane. Okay. None kumenga uri umuzungu Benita nawe akaba ari umunwari. Hano mu bisanzwe jewe nsanzwe mba muri Amerika. Même si ndi Umurundi ariko niyumva. Ahubwo ngira biraterwa nuko nsanzwe mbana nabo cyane. Birumvikana. Ahubwo reka nshike kuramutsa abandi nimba ariho bari. Ego niho bari. Okay, merci. Ni sawa? Sawa. Murameze neza? Abo ngabo baba bari muri salo? Ntabwo bari muri salo ariko bakenewe baronka. Okay. Karibu wicara muri salo ndabakumugarira. Merci. Ngenda ndabakumugarira. Okay. Ubarindire wihanganye umwanya muto baraje. Sawa nta kibazo. Ndahari. Sawa. Baby. Yeah, baby. Nakubwiye ko Angeli ari umuntu ameze nabi urabyanga. None Imana ishimwe uwo munsi urabyiboneye. Baby. Njyewe nawe tutarabana aho tumbwira ko uzondinda icitwa umubabaro cyose. Ariko uwo munsi babe ndi kubabarira imbere y'amaso yawe. Why baby? Tell me baby. Baby, I'm so sorry. Narananiwe kurinda isezerano ryanje, ariko nyizera ngiye gukosora amakosa yose nakoze. Are you serious? I promise you, baby, I will do.
shaka kubona Angela ababaye yuzuye agahinda ku maso yiwe huzuye amarira nanje ndiko ndaseka ubundi kubona Angela ababaye ni umunezero wanje. Baby. Yeah. Uranyemerera umubabaza? Yeah, baby. I promise you. I will do. Sure. Yes, I'm sure, baby. Soko. Nukuri Imana ikomeza kiri kandi rwose nza kwamba ngandi jenye kabara n'amazi ubundi ndishimye tuko ndaganira nawe kuko mba mbona imengo tukavugana na papa wanjye afite umutima uciye bugufi nk'uwawe ariko ubundi so ubwo waza kuntabara ntabwo wiga tuyumvira ko ugomba kwishyira mu byaha. niba gutabara umwana w'inzirakarengane nkaho byonshyira mu byago nubyemera ariko uwo nabikora Imana ntiyozomubabarira. ubundi so urinde ahubwo nyene ndinde. ngiye gutuma abana babiri bavukana bicana. Ndashaka kubona pisine y'amaraso iriko iratemba muri Angeli. Ndashaka kubona ibiganza by'umugabo wanje byuzuye amaraso y'umuvukanyi wiwe. Ubundi yo niyo ntego yanje. Angeli, urupfu ruragutasha. Ntibaraza? No, ntibaraza. Ariko namba bababwiye baraza nta na kimwe. Jinda bitahura cyane ibintu by'abubatsi. Nibirebire cyane. Mu wari giye usanga bari ko baraganira ibya projet yawo. Gutyo ugasanga nibyo byabatebeje. Nziza ko bitahura. Je nanze ngo bagutebeje nagomba nje kuba bikirita. Nta na kimwe bro. Hari gihe usanga bari mu byabo kubako mugasanga ugize amakosa kandi aha ni muhira ndabarindira nta na kimwe aho bazira hose. Ahubwo ndakubaza mwitwa bande? Angeli. Wow.
ndi mushiki wa Serugonga. Hani bien, tumva turi umuryango. So, nanje nitwa Mr. Khan. Ndi musaza w'umugore wa musaza wawe. Sheri. Oi baby. Byuka tugende kwakira umushitsi. Ntibiseho kandi yashitse. Baby, genda uramwakira ndaje manza nitegure. Sivyo? Aya unyarutse gusa. Ego. Oho, numva ari vyiza rwose. Basi ndakuza Imana iki mu mwanya ukibarindire. No. Nanake. Naje ntikwije meze neza. Ariko murakoze. Sawa.